Ndabaramukije mwese mudukurikirana dusubiye no kubaha ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Aya namakuru mu Kirundi, aya makuru kandi mugashobora kuyasanga ku rubuga rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Incamake y'aya makuru: ibikorwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko arakora byo gusubira kuganiriza abarundi mu bice bitandukanye vy'igihugu ngo birerekana neza yuko afise ubwoba cyane cyane mu bo basanzwe begeranye mu mugambwe CNDD FDD bashobora kuba bifuza nabo kumusubirira muri ico kibanza. Ubukozi bw'ikibi bwo gufata ku nguvu abakenyezi n'ikigwanisho cakoreshejwe umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 mu gihugu kibanyi c'u Rwanda igihe c'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri ico gihe. Nayo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imigambwe yegamiye ubutegetsi bwa Kabila buremeza ko bushobora gutsinda aya matora kuko inyungu zose z'igihugu ca Kongo zerekeza izo nyungu ku bakongomani ubwabo. Mukanya nidonido ry'aya makuru. Dasubiye kubaha ikaze mw'idonido ry'aya makuru. Igikorwa umukuru w'igihugu amaze imisi akora co guhumuriza abanyagihugu ngo nta yindi ntumbero gifise atari gutera ubwoba abashaka kumusubirira ku butegetsi mu matora ategekanya yo mu mwaka w'2020 basanzwe basangiye umugambwe CNDD FDD. Ibi bikaba bishikirizwa na Desire Hatungimana ajeje uruganda rwo kumenyesha amakuru kuri radio Inzamba, akabona ko Petero Nkurunziza ahubwo yaronse ubundi buryo bwo kwibutsa ko abatamushigikiye n'ubu bazokwicwa, bazofungwa canke bakangazwa. Kurikira Desire Hatungimana. Murabona tugeze mu mwaka wa 2018 mugo mu minsi mike tugeze mu mwaka wa 2019 amatora arimirije. Amatora amaze kwimiriza rero iyo yimirije abantu benshi imitwe irashuha. Imitwe irashuha rero hajya Nkurunziza yabonye yuko muri CNDD FDD hashaka kuvuka ibibazo bijanye n'iki murazi ko yavuze ngo ntazitoza. Naho tutaravyemera neza. Hari gihe rero mu ba CNDD FDD hari abantu bariko barashaka kwipanga kumenya aho bazoba bahagaze, mbega ninda zomusubirira bizogenda gute, mwese agatangwa gukina amakarata yiwe. Ico gihe rero Nkurunziza biramutera ubwoba nimba adashaka kuhava, atatangwa kugabisha abantu ati umuntu azoreka kubaha umukuru w'igihugu n'umuhemu, umuntu atazokurikiza ivyo umukuru w'igihugu yashikirije n'umuhemu. No kuvuga niho azovuga ati umugihe we yovuga ati abanyamugambwe basavye yuko mbandanya, uwo cavuga ati jewe sindabishigikiye azoba igihemu, azoba bayimumenja, aca yicwa canka kangazwa canka gafungwa. Ivyo rero ariko abigira afise ubwoba, agaca nawe atera ubwoba abandi kugira abamwemera n'abatamwemera bamukurikire banka byanka vyakunda. Mwarabonye ko abigeze mu gihe hari himirije amatora mu 2015 hari abantu banse kwemera ivy'umugambo uri wateguwe, banse kwemera ivyo Nkurunziza yashaka vyo kwiyongera ikiringo. Abo bantu bagiye bita ba frondere barangaye, abandi barafungwa, abandi baricwa. Uno musi rero atangwe kubagabisha ati uzohirahira ntakurikiza ivyo nshikirije azoba ari umumenja, azoba ari umumenja, azoba ari gihemu. Umva n'amajambo akomeye cyane gose, nitera bwoba ariko arashira mu bantu biwe kugira bamuyoboke vyanka bikunda. Naho kubona Petero Nkurunziza aguma yigereranya n'abami bagwaniye igihugu bakanagipfira nka Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo, Rwagasore n'abandi atashize ku rutonde, ngo ni nko kugereranya ibintu ataho bihuriye kuko abami bariguze baranasesa amaraso yabo kugira Burundi bwaguke. Nawe Nkurunziza atari kurondera amaronko yiwe gusa, abanje no gusesa amaraso y'abarundi nta kindi ariko arakora. N'ubunyene dukurikire Desire Hatungimana akaba yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse. Icokogwa ni hagiye abantare bakoze ba Mwezi Gisabo. Ntare Rugamba yaraguye igihugu cy'u Burundi kubera yakunda igihugu. Mwezi Gisabo yaragwanije abanyamahanga kubera yakunda igihugu atashaka ko gitegwa. Kugira rero witwa intwari no kuba ufise ikintu wamaze kandi ciza, kubera umuntu ashaka kumara ikintu kibi. Uno musi rero muri abagwanyi ba CNDD FDD na Nkurunziza arimwo bagomba kwigereranya na Ntare Rugamba na Mwezi Gisabo na Rwagasore, tuzi yuko bemera kugwana, bemera gupfa kugira bapfira igihugu biratandukanye cyane gose, kuko uno musi cyo tubona
abo bariko bariyita intwari bagwana kugira biteza imbere, bagwana kugira ivyabo bibandanye bimeze neza, bagwana kugira babone ko batekanye. Ariko ugiye kuraba nta kuntu kwita umuntu intwari, umuntu atwara igihugu cambere gikenye kwisi, igihugu cambere kiri mu bukene, igihugu cambere kirimwo ibiturire. Uburi intwari gute utashoboye gufata abo basumara bambuzi nkuko gwa gasore yabivuga? Uburi intwari gute wemera ko igihugu, wemera ko buwanyuma umwana bayi wanyuma mu ishuri, murazi kuntu ashitse muhira bigenda. Abavyeyi baramukarira nawe nyene hari abana batabararira yabo bana bari bafise bamaze kumenyesha ari ishuri. Uno musi rero kubona igihugu cy'u Burundi ari cambere gikenye, ari cambere mu kubiturire, hanyuma umuntu akita ngo ni intwari nibaza ko ari kuzimiza abantu bakwiye kumenya ko intwari ari yayindi yama misi yose ishaka gufata ikibanza cambere. Intwari ni yayindi yama ibabazwa nuko ubundi ari mu ngorane. Intwari ni wa muntu yama ahari hose yipfuza iterambere ry'igihugu ciwe, akipfuza ineza y'abarundi, akipfuza ineza y'igihugu, akipfuza ko vyose vyogenda neza. Mugo umuntu yipfuza ko igihugu ciwe kiza mu ntambara, umuntu yanka kuja mu biganiro vy'amahoro akipfuza intambara, iyo si intwari ahubwo numwangushi. Ico gihe rero abantu bomenya gutandukanya intwari n'abangushi, kuko umwangushi ni wa muntu yikunda, adakunda umuntu numwe, we yikunda nabiwe. Ariko intwari iremera igasesa n'amaraso igapfa kugira igihugu ciwe gikire. Turacari mu gisata ca politike, amajambo ariko arakoreshwa na Petero Nkurunziza nayo gusubira kubiba ugwanko, kuko kugarukana izina umumenja kandi bizwi uwiswuko ico yakoreshwa ntaho bitaniye no kugabisha ko uyo wese adakurikiza amategeko ya Petero Nkurunziza ari kumwica bakanamunyaga utwiwe. Bikavugwa na Nise niyo nkuru, umunyamabanga w'umigambwe w'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta ihurikiye mu runani Sinared. Imvugo Nkurunziza ariko arakoresha muri bino bihe ari imvugo yo guca ivutu abarundi, ari imvugo yo guhahamura abarundi, ari imvugo yo gukora mu nkovu abarundi. Mu misi heze arinamuye nako ngo akabwa kamujeri, arabihagarara ku mwanya utari muto. Wenye narazi yuko abiswe ba mujeri mu myaka y'72 arazi ico babakoresheje, arabizi neza. Iyo ntwaro yiwe uwo mugambwe CNDD-FDD iyo bariko bararirimba bagenda kuririmba kugira n'ababandi, tuzobapingura, tuzobashiririza, tuzobagira gute na gute. Mbega barabuze yindi mvugo yubaka bokoresha. Noneho hirya yejo Nkurunziza aragarutse ngo abamenja. Ayo amajambo twokwita amajambo y'ihonyabwoko, amajambo y'ubwicanyi, amajambo atova mu kanwa k'umuntu yokwitwa ko yagwaniye demokrasi, ko yagiye mu ishamba imyaka irenga 10 avuga yuko agiye kugwanira agateka kazina muntu, agiye kugwanira intwaro ya demokrasi, agiye kugwana kugira ngo ivyashikiye Burundi ntibize bisubire kubushikira. None ngo waragarutse arahagaze imbere y'abantu ngo abamenja abagarije umwami. Yego niko barabayeho, abagariza umwami kera barabita abamenja, kandi umumenja ico bamukoresha baramuca umutwe canke bakamwangaza bakamunyaga. Nkurunziza rero agomba kuvuga yuko abamugarariza muri iki gihe azobagira nk'uko umwami yabagira, akabangaza, akabanyaga, akabaca imitwe. Iyo mvugo si imvugo ibereye, iyo ni imvugo itovugwa n'umuntu yitwa yuko atwara igihugu cy'u Burundi, azi kahise ku Burundi, azi abiswe abamenja ico babaye. Aho nuwo mubaza ntiyobura abo bafise ico bapfana boba batakiriho kubera biswe abamenja. Iryo jambo ariko arakoresha muri bino bihe ririko rirakora mu nkovu benshi. Ababuza ababo bitwa abamenja bakogwa mu nkovu ni benshi. Abatarababura nabo bazi ko ryakoreshejwe mu kwica abantu, nabo nyene bagira ubwoba. Ubwo bwoba rero Nkurunziza ariko aratera abarundi, kandi yarajejwe gutuma abarundi basubiza umutima mu nda, akaza kubahahamura n'ibintu biteye isoni ku ntwaro ihari ubu muri ico gihugu cy'u Burundi.
nayo ngwitogwa rya Petero Ndayicariye kurongora umugwi w'igihugu jeje kumenya ukuri no kurekuriranira sévère ngo nagatukisha ku gihugu cose mu gihe azwi kuba ari we injyane zose zyaturutse ko kunyifato yagize yo kwiba amatora kugira Petero Nkurunziza akunde aguma twara. Aha ni Anise niyo nkuru akaba agaruka ku matora yo mwaka wa 2010 amatora y'ibihumbi 2015 eka no kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro biheruka kuba kurikira Anise niyo nkuru n'ubu. Agaca yongera akaca ashiraho urya mugwi ujejwe kwiga kahise kuvuga ukuri no kurikuriranira akawushiraho akazana abantu bawujamwo azi yuko nabo nyene bazwi nabi muri ico gihugu c'u Burundi tuzi ivyo bakoze abarundi turazinanye sinovuga ko bose ari abagabo niryo muri uwo mugwi wose ariko turazi ko muri iki gihe Nkurunziza abashiraho n'abantu nogereranya nka kujya k'umuntu afise imbwa ayibwira ati cakira igacicakirwa nyene itarinze kwiyumvira n'abantu atuma nk'ibikoresho bagaca bakora sinovuga ko bose ari uko ariko benshi muri bo nuko bameze na cane umukuru wabo turazi ingene yateguye amatora ibihumbi 2010 turazi ingene yateguye amatora ibihumbi 2015 turazi ingene yateguye amatora kuri iyi referendum kuri ribwirizwa shingiro rishasha ingene yariteguye n'ingene yatumye intwaro Nkurunziza ivuga ngo yego yatsinze kandi tuzi ko oya ariyo yatsinze mugabo ivyo bavuze ivyo Nkurunziza ashaka nawe Ndayicariye acabishira mu ngiro ubu rero niwe bazanye ngo naze kwiga ikibazo kijanye no gusubiza hamwe ko barundi gusesengura kahise kuvuga ukuri kurekuriranira turavye rero ingene Nkurunziza ariko arashiraho ibintu niyo mvugo ariko arakoresha turabona ko abo bantu yashizeho atarabaje gutuma abarundi basubiza umutima mu nda nabaje gushira mu ngiro ivyo bintu vyo guhahamura abarundi ivyo bintu vyo gukora mu nkovu abarundi ivyo bintu vyo guca imvutu abarundi Nkurunziza amaze imisi avuga nivyo agomba gushira mu ngiro akaba ariko ararondera abantu bamufasha kubishira mu ngiro abo bantu rero ariko ashiraho wenyene kandi twumva imvuga ariko arakoresha muri no misi kandi tuzi n'intumbero yiwe atari yo kureka demokrasi mu gihugu c'u Burundi ngo isubiritse imbatare atari yo kureka abarundi ngo basubire bigenge ari yo gufukama igihugu mu nda turabona ko abo bantu ariko arashiraho ari politiko ariko arashira mu gihugu c'u Burundi atari bije bikiza Burundi twosaba abarundi bose kumira amagabo tumenye ko iyo ntwaro ya CNDD-FDD n'abayitwara batariko baraturonderera ineza y'abarundi izoboneka abo bantu bahavuye. Mu makuru ajanywe n'agateka kazina muntu gufata ku nguvu abakenyezi vyabaye ikigwanisho c'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza abashika 50 bakaba bamaze kumenyekana ko bafashwe ku nguvu n'inzego za leta zigizwe n'abapolisi n'abasirikare bari kumwe na ya migwi y'inkorabara y'imbonera kure z'umugambwe wa CNDD-FDD. Umushingwamanza Jeanne d'Arc Zaninyana umunywanyi w'umuhari w'abakenyezi n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi avuga ko ibibabaje ari uko abakenyezi n'ubu bagitinya kuvuga ko bafashwe ku nguvu kubera umuco w'ikirundi ukibafatiriye. Uyo mushingwamanza akamenyesha ko mu biraje ishinga uyo muhari ari uko abakenyezi bakorewe ayo mabi bofashwa bagashobora no kwitura ubutungane kurikira umushingwamanza Jeanne d'Arc Zaninyana. Twarabonye neza yuko hariho muri kino gihe c'ingorane ziri mu Burundi hariho abagore batari bake bafashwe ku nguvu gafatwa ku nguvu cane ni n'abantu bakorera inzego za leta aho mvuga nk'igipolisi canke igisirikare na hamwe n'imbonera kure abo rero benshi na bapfasoni bahunze bakaja mu bihugu
bihana imbibe n'igihugu c'u Burundi, hakaba hariho n'abandi bari mu gihugu c'u Burundi nyene. Kuvyerekeye navyo ibiharuro gushika ubu turamaze kubona kuronka abapfasoni batari bake bari mu nkambi ya Mahama hamwe no mu gisagara ca Kigali. Ibiharuro rero muri aka kanya ntidushobora kubiyatanga neza cane, ariko turamaze kuronka nk'abagore batari bake bashika nko kuri 50 n'abarenga bafashwe ku nguvu, bagafatwa ku nguvu n'inzego n'abantu bakorera inzego za leta y'u Burundi. Ico gitigiri ni gitigiri gitoyi kuvyo tumaze kubona, kuko turafise ingorane nyamukuru yuko umupfasoni canke umwigeme yahohotewe agafatwa ku nguvu biramugora cane gose kugira kubivuga. Arico gituma ari kugenza buke buke, umuntu akayaga bakatangura kumvisha buhoro buhoro umwe kugira ngo bashobore gutahura yuko kubivuga ariko gukira. Hama kugira abantu badufasha ni n'abarundi nyene. Turafise abarundi kazi bafise ubumenyi mu bintu bitandukanye, cane cane mu abapsikologe nibo kenshi usanga biyegereza abo bafasoni kugira ngo babayagishe bumvirize ikiri ku mutima wabo, kandi cane cane bashobore kubafasha kubandanya kubaho. Ikibazo c'ubutungane ni kibazo gikomeye cane kandi umuntu adashobora gusiga inyuma. Abo bapfasoni imbere yo kubabwira ubutungane nivyo hariho kubanza kububaka, bagasubira bakaba abantu, bagasubira bakaronka ico bifashisha, hanyuma bakagira aho bumva yuko ubutungane ari ikintu gikomeye. Ni ikintu rero kimwe mu vyo turiko turakora muri uno mwanya wo gushobora gufasha abo bapfasoni bahohotewe gushobora nabo nyene kugenda kwitwara mu masentare mpuzamakungu. Guhohotera abakenyezi bifatiye ku gitsina vyakoreshejwe n'abateguye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu kibanye c'u Rwanda umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 nk'uburyo bwo kubahonya, nk'uburyo bwo kubahonya, bikaba ari navyo vyatumye ico caha cibonekeza cane mu Banyarwanda. Ivyo bikaba bivugwa na Assumpta Mugiraneza arongoye ikigo Iriba imbere y'uyo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 ngo ryari shano rigirwa n'abantu b'ibicibwa kandi vyarahanwa cane. Guhohotera umukobwa cyangwa umugore ushingiye ku gitsina sinavuga ko bitigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda, ariko byari ibintu byari nk'ishyano niko baryitaga. Sosiyete y'Abanyarwanda yari ifite ukuntu irera abana bayo, irera abakobwa n'abahungu, ibategura kuzaba abantu bakuru, byatumaga iryo shyano ritabaho. Ariko nta muryango utagira ikigoryi, iyo byabagaho nta nubwo babashaga kubivuga uko bivuga uyu munsi byambaye busa. Baravuga bati yamukoreye ibyamfura mbi, bigahanwa, yewe bikanahinduka n'ikintu gikomeye cyashoboraga guhanwa ku rwego rw'umuryango, n'imiryango ikabigiza inzigo. Wenda kuko twegereje no kwibuka ya myaka 25 Jenoside ibaye, muranyemerera mvuge cyane cyane ku bijyanye n'ubugizi bwa nabi bushingiye ku gitsina bwari muri ideoloji yateguraga Jenoside. Umukobwa, umugore yari ku mukondo w'urugamba rw'abateguraga Jenoside. Habayemo no gutegura kuzangiza, kuzahemuza umukobwa n'umugore w'abatutsi. Babita indayi, babita abanyangeso mbi, babita ibizungerezi. Barangije babashumuriza abagombaga kubica ngo babanze gukoresha amagambo bakoreshaga biravunanye. Ariko iyo ugeranije usanga uburyo umututsikazi
yateguwe kuzatsembwa haragiyemo uruhare runini cyane rushingiye ku bugizi bwa nabi ndengakamere bwakozwe ku gitsina kimugira umugore kimugira umukobwa. Ico kigo Iriba ngo gisanzwe gifasha abakorewe ayo mabi mu kubaha umwanya bakabumviriza gutyo bakanaronka aho batura umubabaro bafise, gw'ikigo bakongera kandi bakanabaherekeza mu byo kwitura ubutungane cangwa izindi nzego zose zishobora kubafasha. N'ubunyene dukurikire umufasoni Assumpta Mugiraneza arongoye ikigo Iriba. Ikigo Iriba rero ubundi mbivuze mu magambo arambuye ni iriba ry'umurage ndangamuco na ndangamateka, tukifashisha ikoranabuhanga kuko twagize amahirwe rikaza. Dufite inkingi ebyiri twubakiyeho. Icya mbere ni ugutanga urubuga rw'ibiganiro ku buryo busesuye, yaba ku muntu ku giti cye yaba se itsinda ry'abantu. Ikindi ni uguherekeza abantu b'Abanyarwanda n'abanyamahanga kugira ngo bakore urugendo rutuma bagaruka kubo bari bo, batinyuke kwireba badahubutse. Ibyo rero tubikora twifashishije za archive, cyane cyane archive ziri mu majwi no mu mashusho kuko ari byo buri munyarwanda ashyikira. Kuri iyo nkingi rero yo gutanga urwo rubuga rw'ibiganiro, navuga ngo harimo n'igice kinini kijyanye no kubohora imitima no gutanga umwanya wo kumva umuntu umwitayeho. Rero hari ubwo twakira abantu ko bafite ibyo bibazo, byarabaye uyu munsi, byarabaye mu bihe byashize se. Dufite n'amatsinda duherekeza y'abakobwa beza b'u Rwanda bambitswe isoni mu gihe cya Jenoside, n'uyu munsi bakaba bagikeneye ko hari umuntu baba bugufi. Iyo uje rero udusanga wakubitanye n'icyo kibazo, umwana w'umukozi, umuntu wari ucumbitse muri urwo rugo gukoreye ishyano, turakwakira tukaguha umwanya ukwiriye kuko dukora by'umwuga, hanyuma tukanaguherekeza muri za nzira ziteganywa n'amategeko, haba kujya kuri polisi, haba ari ukujya kwa muganga, haba ari no kujya kuvuga yuko imbere y'ubucamanza ko ari icyaha kandi gihanirwa. Hanyuma ikindi tujya dukora ni ukwakira umubabaro n'ibikomere by'ibyakozwe hashize igihe. Icyo gihe rero icyo dukora nanone ni ugufungura, navuga ngo ni iyindi nkike y'ibiganiro kugira ngo abo bantu tubakire, tubumve, tubafashe gukira, turebe ukuntu babasha kubana n'icyo gikomere. Ko gukomereka bibaho ariko buri gikomere kiromorwa. Mu makuru ajanye n'imibano, impunzi z'abarundi ziri mu gisagara ca Rubavu ni mu gihugu kibanyi c'u Rwanda babayeho mu buzima butoroshe. Ikibazo kiza imbere ya vyose ngo nico kuronka aho bivuriza ku buntu. Bamwe muri abo barundi baganiriye na televiziyo Renaissance bakababazwa nuko bo basa nabibagiwe igituma bacumukura mu kuja kwivuza mu gisagara ca Kigali ku birometero vyinshi. Abo barundi bagasaba ishirahamwe riraba ivy'impunzi kw'isi HCR kubagarukirako. Biratugora cyane kuko atama mituwele dufise, kandi naho umuntu wajya kwivuriza bavuga ngo twoja kwivuriza i Kigali, nonyene biratugora kubera déplacement. N'uwo tuba dufise nk'imiryango ushobora kurwaza umwana ukaba wabuze, ahubwo n'uwo munsi ugasanga nta n'icyo kuronka cyo gufungura yaronse. Nagira ikibazo cyo kugwara rero ugasanga bibaye bibi cyane gusumba, ukatangwa gusufura wimvira ati se umwana biragenda gute. Mu minsi yeze je umwana wanje yaraguye, ndabona mbona yuko ikibazo cyo kwivuza bigoye. Yaraguye akomereka mu mutwe, ndamutwara kwa muganga, bambwiye ati mituwele amafaranga banki uwo munsi iyo ntabona umugira neza umwana yarapfuye neza. Ni hahandi uza gusanga uri gufata imiti
idashimitse nyene ujya kugurira muri farumasi ukavuga ati agati ngira karaza kumfasha ukafa ukanwa gutyo ngabo kutabonana n'umuganga naho nibaza ko atari byiza cyane iyo bahari umuganga twoza twivuza tukavuga ikibazo dufise akaba ari batwandikira ahubwo uwo muti dukwiye icyo twosaba hasere kuko n'umuvyeyi wacu badukoreye byinshi badukorera byinshi bitandukanye kandi tukabishima ngabo bakura amaboko mu mpuzu barabe badufashe kuri abo baganga abo bari Kigali nabo batuzanire nino za Rubavu kuko abantu bahunze baba mu ntara zitandukanye ntibobuza bashobora kujya Kigali bose ngo bashobore kujya kwivuriza Kigali kwishura 100%. Burundu afite amahera yo kuja kwivuza ushobora gupfira mu nzu kandi ikindi naco twobirusha kuja kwivuriza Kigali kandi iyo ufise umuntu arembe ntoja kwivuriza Kigali kuko biba bigoranye. Ndio mbana nifise uburyo bwo kwivuza byari kunyorohera kuko nari kuba mfise nyene aho nivuriza ariko ubu byarangoye cyane mbese kugeza ni stade no kwino stade sindakira kubera nyene kubura amahera yo kuzandatwara kwa muganga. Iyo utafise no guterera no gupfira mu nzu wopfira mu nzu biragoye nyene aho guco twosaba nuko natwe twosaba katuzanira ubufashino natwe tukagira ahantu hafi yo kuza turivuriza. Umuntu agwaye ngaha muri Rubavu ari impunzi iyo adafise uburyo ngo agende arihe amafaranga kwa muganga yose basaba ntandi ashobora kwivuriza muri hasi batugura yuko kuja kwivuriza Kigali naho kuva ngaho bibavuja Kigali ndetse ko urugendo rurerure cyane n'amasahane yo kugenda n'imodokari ucahongera ko itike ukongera ko aho ushobora kurara cyane ko tutaba tuhamenyereye cyane no kuri n'ikibazo gikomeye cyane bidorera tuvuna cyane abantu baragwara bamwe bakagwa mu nzu canke ukizimana akangudufaranga agenda kivuza ku mafaranga yiwe ariko amafaranga yo kwivuza n'amafaranga menshi cyane wumva ko bitugora cyane hari nico bituma twagiye turabaza dutuma abadusurukira mu buhunzi tugatutini batubwire hasera irabe yuko naba mu bindi bisagara bitari Kigali bo begereza ahantu bivuriza bagira kumvikana na leta y'u Rwanda canke ibitaro bya leta canke n'ivyigenga bikadufasha bakamwe ne bobazo badufasha natwe kuko turafise ibibazo bikomeye cyane byo kwivuza ariko rero hari inkuru zo kudushikire jo bundi uvuye mu buserukizi bw'impunzi bwaba mu bisagara batubwira yuko kumbure mu minsi mikenya tugiye kuronka za mituwele twarabyumvise ariko twahasaba yuko dukuri bo byihutira kugira ngo turonke za mituwele twivuze nk'abandi banyarwanda canke barabingene tubigeza kugira ngo turonke ngene natwe twivuza. Abaserukira izo mpunzi z'abarundi muri ico gisagara ca district ya Rubavu baremeza uko kutavuzwa yamara Desire Ndamanisha abaserukira arabahumuriza ko ikizere kiriho ishira hamwe HCR ngo ryoba ryaremeye ko imbere yuko uno mwaka uhera hazoba habonetse umuti kuri ico kibazo cyo kuvugwa tumukurikira. Iki kibazo turakizi cyane tumaze n'igihe tugikurikirana kuko ni kibazo giteye amakenga cyane hano muri karere ka Rubavu kuko hari abantu benshi bashobora kugira ibibazo byo kugwara bakabura ingene bivuza ku mpamvu zuko tutagira ibitaro baba baraduhaye dushobora kwitora hano hafi bitwegereye. Twaragerageje guhera mu 2010 mu ntango z'2017 turabishikiriza ku baduserukira ku buserukizi bw'impunzi hano mu gihugu tubayemo cy'u Rwanda baratubwiye ko bariko barabikurikirana bariko bazotubwira aho bigeze. Unyuma turashobora kubaza nyene n'abandi bo muri HCR turababaza ico badufasha batubwira ko ico kibazo bariko baragikurikirana mu minsi iri imbere bazoduha aho dushobora kwivuriza nk'izindi mpunzi ziba hano mu Rwanda. Ariko gushika ubu mu nyuma n'inzego zirahinduka abatora inzego zishasha nazone tubandanya tuzitura ico kibazo. Ariko bari batubwiye yuko mu ntango zo kw'icenda cyangwa kwa 10 ko hazoba habonetse urwandiko rutwereka ibitaro tuzoza turivurizamo ariko gushika kuri isaha nta nyishu itomoye iraboneka. Ariko kuvyo dushoboye nk'umuserukizi ntitutebukirwa tuguma tubibaza aho bigeze kugira ngo iyo ntuze intumbero twihaye kugira ngo natwe dushobore kuvugwa nk'abandi kandi tuvurirwe hafi aho tubaye
twibaza ko umwaka itazohera ibyo bintu bidatoreye inyishu. Imbere yuko dusimbira mu gihugu ca Kongo ahavugwa ikibazo c'amatora, ano makuru tubanze tuyabandanirize kuri kubijanye n'imico kama. Ugaruka rw'impunzi z'abarundi barishize hamwe kugira bashinge umugwi w'abatimbo, umugwi bise intwari, bakabifashamwo n'ikigo Maison Shalom cabahaye aho bashobora guhurira Oasis-Dope. Uwo mugwi ngo ukaba ufasha ugugwaruka kudatakaranga, ukanabafasha kwibeshaho. Inkuru tubaza mugenzi wacu Darlene Irakoze. Inyuma y'intureka zatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, urwaruka rwinshi rwarahaboneye amakuba, bamwe baritaba Imana, abandi barata baromoka, barangara baja mu mahanga atandukanye. Abahungiye mu gihugu c'u Rwanda bo barahatomboreye nubwo bitoroshe kuba muhungiro. Inyuma y'ivyo vyose, umupfasoni Margarita Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom, yiyumvira kandi gushinga ikigo Oasis-Dope kugira ngo urwaruka rushobore kuharangurira ibikorwa vyabo. Muri ico kigo rero habera udukorwa twinshi, harabajisha, harabakinjika, hari n'abashona, hakaba kandi n'abakora ivy'imico ndangakaranga ku Burundi nk'abatimbo. Turabire hamwe ibijanye n'abatimbo bavugiriza umurisho w'ingoma muri ico kigo. Uyu mugwi mubona witwa Club Intwari, n'umugwi uhurikiyemwo abatimbo bavugiriza ingoma mu migwi itandukanye y'Ibujumbura. Bamaze guhunga barishize hamwe kugira ngo babandanye guteza imbere umuco w'igihugu c'u Burundi. Aho twasanze bari mu myimenyerezo, Ndikumana Evariste, umwe mu bakurambere ari muri uyo mugwi, yabanje kutwibutsa akarangamutima k'ingoma. Egome, ingoma mu isanzwe kuva na kera narindi wari umuco w'abarundi, wari umuco ushingiye cyane kuri kamere k'igihugu c'u Burundi, kuri kahise, kuko na cyane muhora mwumva yuko bagira ngo kungoma yanaka. Iyo ngoma rero mu Burundi rero iyi ingoma uyibona turiko turavuza niyo yerekana inguvu z'ubutegetsi mu bisanzwe, niyo yahora yerekana inguvu z'umuntu atwarira abarundi bose. Pascal Niyonzima batazirangarigari, umwe muri abo batimbo akaba n'icegera c'umukuru w'uyo mugwi, aratubwira ingene vyagenze kugira bishire hamwe bashinga uyo mugwi. Akavuga ko bashatse kugira ngo bibutsanye umuco n'akaranga k'igihugu, kandi ko nyuma y'ukuba impunzi kuvuza umurisho w'ingoma byabatumye bagarura umunezero. Twahuriye hano tuvuye mu ngorane zitandukanye zari mu gihugu cy'u Burundi, zabaye mu 2015. Hanyuma dusanga imigwi itandukanye y'abavuzi b'ingoma b'Ibujumbura ihuriye hano. Hanyuma tugira Imana tukiriko turayerera mu mabarabara tutararonka ukuntu tuja hamwe, muvyeyi Magi arashinga kino kigo cha Maison Shalom, Oasis of Peace. Hanyuma arahamagara abarundi bose bafise ico boshobora kwiyungunganyamwo kugira ngo bahurire hano hase nkuko bari muhira, ho bari mu rugo, kugira ngo mu buzima bibabayemwo bashobore kwiyungunganya mu magogo barimwo, babeho uko bishoboka kose, bongere batwenge bari hamwe, bongere banezerwe, bongere bibuke igihugu cyabo biciye ku mico n'akaranga byacu. Uno munsi nubwo turi mu buhungiro twiyumva neza, ariko urumva ko atari neza cyane kuko tutari mu gihugu iwacu, ariko uno munsi byo hobu byofuma kuko twarashoboye kuja hamwe, hanyuma turashobora gukora no mugwi w'intwari. Kuba muri uyo mugwi ngo bibagarura mu mwizero, bikabagarura mu rukundo rw'igihugu cabo, bakabona ko bakiriho batapfuye, mbere bakanawuboneramwo n'utwo bifashisha kubera batumirwa mu birori bimwe na bimwe, bakabaha ico bafasha kubaho mu buhungiro nk'uko Ngarigari abandanya bitubwira. No mugwi mu kudufasha, icambere dufasha nuko tugarura
mu mwizero tugarura mu rukundo rw'igihugu cyacu tukibuka yuko turi abarundi kandi iyo umurundi ahuye n'uwundi bakaba bavuza ingoma nta kindi kiba gisigaye atari kwibuka igihugu kuko ingoma n'igihugu cy'u Burundi ni ibintu bifatanye bitarekurana hanyuma icyo ni kimwe hanyuma tukabona ko tukiriho tutapfuye hanyuma ikindi nacyo ni uko dushobora gukora mu bikorwa bitandukanye bibaho ngaha muri kino gisagara cya Kigali cyangwa mu bindi bisagara by'u Rwanda bagashobora kudukora mu ntoki ku buryo bukeyi bushoboka hanyuma tugashobora kwiyungunganya duhereye kuri ubwo tukabaho buhoro buhoro nk'uko nabivuze ubwa mbere hano ibikorwa binini dukora ni nk'iyo habaye imanza z'ubukwe bw'abarundi cyane cyane bari hano hanyuma muri no minsi uko mu gutera ukura turatanguye kuza turaronka n'ibindi bikorwa bitandukanye nk'ibiteramo bitandukanye nk'amafestivale n'abandi bantu bafise nk'amakonsere bateguye ugwaruka ruri muri uyo mugwi ngo iyo bariko baravuza umurisho w'ingoma ngo biyumva nk'uko bari mu Burundi Nkurunziza Nikeza ahamagarira urundi gwaruka nkawe gukunda umuco w'ikirundi no kutawibagira bakanawuteza imbere kuvuza ingoma kuri jewe bifitiye akamaro kanini ya cyane bwa mbere na mbere ni umuco w'ikirundi nanje nkaba ndi umurundi cya kabiri kuri jewe ndabifata nkaho iyo ndiko navuza ingoma niyumva ko ndi mu Burundi niyumva nkaho nyene birangyohera kuko ari umuco wacu w'ikirundi kandi ikindi naco ni sport akamunotera urundi gwaruka nkanje no kubikunda gukunda umuco w'ikirundi gukunda umuco wacu nduzoce tuwibagira ngo nukubera twahunze turi mu buhungiro nuko twawuteza imbere mu kuwitaho mu kuwukurikirana kuko utawukurikiranye umuco ugapfa utaye umuco abataye akaranga utaye ibanga kugira rero ngo uwo mugwi ufashe urundi gwaruka ruri mu buhungiro ngo ntigwibagira umuco uyo mugwi ngo urugurura amarembo kugira bawinjiremwo batibagiye gutegura ibiteramo ivyo tubibwirwa na Ndikumana Evariste akuriye uwo mugwi aho anahanura urwaruka kugendera umuco akamunotera urwaruka mbere nama naruteye nuko kuva muri imyaka bagezemo n'imbere ingoma zatsanguye kera nukuvuga yuko bategereza kwerekana kananga igihugu bakaba barundi naho twageza kuzivugiriza he tukaguma twitwa barundi kuko niryo tunga mbere dufise mu makungu uyu murisho w'ingoma wabaye wa mbere mu byo dutunze iwacu Burundi ubu rero aba bana uko jewe ndabareze nama ndabaye impanuro kugira cyane cyane bakunda igihugu cyabo ico ni cyambere kuko bakunda uyu muco babakunda igihugu cyabo twe cyambere cyo twagize muri uyu mugwi amarembo yose aruguruye ukeneye kwinjira wese araza akiga ingoma ubu imigambi dufise ugira tubakoranye bose turiko turategura ibiteramo tuzogirira ngaha mu makartie yose mu hose aho tugeza tuze turareka abarundi mbere n'abanyamahanga babishatse baze babuzuye akakaranga ku Burundi bavuze umurisho w'u Burundi ndabamenyeshe ko Club Intwari ari umugwi ugizwe n'imisore iri hagati y'imyaka 19 na 30 abisumbuye bari hagati y'imyaka 35 na 55 n'utwana tuduhungu turi hagati y'imyaka 7 na 11 tutibagiye abigeme batamba ivyino z'ikirundi nabo bakaba bari hagati y'imyaka 20 na 25 Dusimbire mu gihugu ca Kongo kwiyamamaza kwatanguye muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo yahuje urunani rw'imigambwe yegamiye ubutegetsi bwa Kabila Front Commun pour le Congo barafise icizere cyo gutsinda amatora atekanijwe mu kwezi kuza kwa Kigarama kubera ivyo abanyagihugu bakeneye ari vyo vyashizwe imbere mu migambi yabo. Ibi bikaba bishikirizwa n'umuvugizi wa leta ya Congo Lambert Mende. Chef des regroupements politiques du Front commun pour le Congo,
umukuru w'urunani rw'imigambwe yishize hamwe muri Kongo hamwe n'umugwi w'abajejwe umugambwe umukuru w'igihugu yashizeho kugira rube urunani nyago mu matora yatumye ko kuri uyu munsi wa mbere w'imyamamazo watanguye muri iri joro ryo kuwa kane rishira kuwa gatanu kugira abahe umurongo ngendegwa ko muri iyi myamamazo. Dutanguye iki gikorwa dufise ubudahangagwa kuko turi mu bantu bafise ico tuzomarira igihugu cacu. Turafise urutonde tubashikiriza ariko turafise amakenga kuvyo twakoze muri iki gihugu cacu kuko imyamamazo izogendera kuvyo dushaka kuri iki gihugu cacu. Inumbero nziza kunyungu z'abanyagihugu bacu. Turazi neza ko abanyagihugu benshi badushigikiye. Abafise amakenga barashobora kwibuka aho igihugu cacu cari kiri nyene icubahiro Joseph Kabila asubiriye se wiwe ku butegetsi mu mwaka wa 2001. Nimba bibuka neza barashobora gutandukanya neza naho tugeze ubu. Ntabwo rero dufise kuko vyinshi vyiza vyarakozwe ariko turacyafise ubudahangagwa kubera ivyo twakoze hama ivyo tutakoze navyo nibisanzwe kuko nituba mu ijuru. Joseph Kabila ahashikiye ku butegetsi mu mwaka wa 2001 abanyagihugu baronse indongozi ziciye ubwenge. Joseph Kabila rero akeneye gutogwa biciye kuri Emmanuel Ramadani Shadari. De Joseph Kabila qui mérite d'être poursuivi et consolidé par Emmanuel Ramazani Shadari. Nino ngaha duciye dusozerera amakuru twari kubashikiriza. Mwakoze mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira mugira amahoro wanyu.